ubwa mbere abo nshimira ni imigwi ibiri, umugwi w'abaserukiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi hamwe n'abaserukiye rero iriho ry'amasendikase COSESONA. Twamaranye umunsi wose ejo tuganira ku kibazo cashikirijwe na COSESONA, tuganira ingene twobifata. Vyari ibiganiro vyiza cane, abantu bakaganira bahana ijambo, bakaganira bubahana, bakaganira cane cane bashira imbere inyungu zabo bavugira, kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira n'abenegihugu b'u Burundi. Abakabiri nshimira nabo twadufatanije kurongora ivyo bikorwa. Umutwe umwe ntiwigira inama. Perezida wenyine wa CNDS taco yari gushobora gushikako adafatanije n'abaturi kumwe. Hariho utashoboye kuza mugabo umugwi twabikoranye n'uwe. Ivyo biganiro rero twagize ejo vyageze kuri iryo tangazo bagiye kubashikiriza ubu nyene. Bari bashikiriza ubwa mbere mu rurimi rw'igifaransa twaganiriyemwo turiko turetegura, hanyuma bari bashikirize mu Kirundi. Ni Sylvestre Ntibantunganya, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutatura amatati mu kazi. Akaba rero yariko ashikiriza ingene yagiranye umubonano n'abajejwe ibiraba indero nyuma yaho ihuriro ry'amasendika COSESONA yeruka kugabisha ko rishobora guhagarika akazi. Aha rero Sylvestre Ntibantunganya yahavuye rero agirisha inama abo vyega bose kugira ngo batorere umuti ico kibazo. Parfait Nkezabagenzi, umuhanuzi mu by'ubuhinga mu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutatura amatati mu kazi, yavuye rero asoma itangazo. Itangazo rihuriweko n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'amashirahamwe y'abigisha ahurikiye mu ihuriro ry'amasendika y'abigisha COSESONA. Kwigenekerezo rya 6/0 umwaka w'ibihumbi 2022 ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha COSESONA ryararungikiye umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi hamwe n'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi inyandiko y'amashirahamwe y'abigisha kubijanye n'ibibazo vyibonekeza mu gisata c'indero mu Burundi no kubijanye no kutihutira ishigwa mu ngiro rya politike y'imishahara. Kwigenekerezo rya 10/0 umwaka w'ibihumbi 2022 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yarafashe nkana ico kibazo maze aratunganya inama yo kuganira n'abaserukira amashirahamwe y'abigisha. Kwigenekerezo rya 11/0 umwaka w'ibihumbi 2022 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yararungikiye abayobozi b'indero mu ntara urwandiko rwerekana ukuntu hotegurwa ikibazo cotuma hatogwa abigisha bonagurirwa ubumenyi. Itangazo rijanye n'ico gikorwa ryarashizwe ahabona ku itariki rya 13/0 umwaka w'ibihumbi 2022. Kwigenekerezo rya 14/0 umwaka w'ibihumbi 2022
ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona ryarateguye ikiganiro n'abamenyesha makuru aho bamenyesheje ko bagiye gutanga urwandiko rugabisha ko hagiye gutunganywa ihagarikwa ry'akazi mu gihe ico kibazo cyo guhitamwa abigisha bonagurirwa ubumenyi cotangwa imbere yo kubanagura mu bumenyi. Inyuma yo kubona urusukirane rw'inyandiko n'amatangazo bishobora gukwega amatati y'akazi hagati y'izo mpande zibiri kwigenekerezo rya 14/0 umwaka w'ibihumbi 2022 umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutatura amatati mu kazi CNDS warafashe ico kibazo mu minwe kugira ngo ntibihave bihungabanya amahoro mu kazi. Kugira ngo ivyo bishoboke izo mpande zibiri zaciye zihamagarirwa kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo baganire ku ivyo bibazo. Nico gituma izo mpande zibiri zahuriye hamwe kwigenekerezo rya 17/0 umwaka w'ibihumbi 2022 zica ziyemeza ibi bikurikira. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS. Hafatiwe kuri ivyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona yiyemeje guhagarika umugambi wabo wo gutanguza amayegereyegere mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu gihe c'ibiganiro. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi Kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira gahemo kandi by'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako. Kubijanye n'ikibazo ca politike y'imishahara ivugwa muri iyi nyandiko ya Kosesona, CNDS yiyemeje gukorana vuba na bwango nabo vyega no kuvuga abaserukira leta n'abaserukira abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwa ko bije mu ngiro. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 18/0 umwaka w'ibihumbi 2022 kubw'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana umushikiranganje kubw'ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona Victor Ndabaniwe umukuru w'ihuriro kubw'ubuhuza Sylvestre Ntibantunganya umuhuza mukuru akaba n'umukuru w'umugwi CNDS. Murakoze. Sylvestre Ntibantunganya yavuye mbere anishura ku kibazo cerekeye itunganywa ry'imishahara. Mu itangazo rihejeje gushikirizwa nta namwe twavuze ubusubasubane bw'imishahara, twavuze politike y'imishahara. Mugabo kandi twongeye turashimika yuko ico kibazo ca politike y'imishahara cashikirijwe na Kosesona yuko CNDS izokora uko ishoboye kose ikegera abo bose kiraba, yaba leta baba aya mashirahamwe y'abakozi kugira ngo bicare hamwe barabe biriko birakorwa canke ivyokorwa kugira ngo ivyo bumvikanye byo bamaze kumvikana bije mu ngiro. Ikindi no kubwira nuko twebwe tuzogerageza mu dushoboye byose dukoreshe ubushobozi bwacu bwose kugira ivyo twemeye twashize ku gikumu
bizoze mu ngiro ubwo tugerageza rero kurangire mu maguru mashe tuzobwira nabo bose hanyuma ikizovamwo muzokimenyeshwa biciye muri ubu buryo nyene bwo buturimo murakoze.